turabaramukije twongera tubana ikaze mu kiganiro cyacu kuri uno munsi akaba ari jewe Nathalie Ndayishimiye ngira ndakibashikirize ni Agro TV Burundi tukaba turi kumwe n'umutumire nawe sundi ni Leonidas Zigamasabo akaba ari nawe asanzwe arongoye World Merit mu Burundi ni nawe president wayo akaba aza kutuyagira kuri byinshi haba uko World Merit ikora mu Burundi abo bakorana turabaha ikaze. Murakoze kutwakira hano muri studio za Agro TV Burundi. Ego kazi. Twashaka mutuyagire mutubarire ubwa mbere dutangure tubabaza ngo mbega World Merit mu Burundi ikora gute yatanguye ryari? Ubwa mbere novuga ko World Merit ubwayo ni umuryango mpuzamakungu w'ugwaruka witeguye guhindura ibintu mu by'imibano mu by'ubutunzi no mu by'ibidukikije. Hama uko twatanguye World Merit yatanguye ngaha mu Burundi mu 2015 itangujwe na jewe nyene hama ndabikurikirana ivyo bariko barakora ibikorwa bakora ku isi yose kuko World Merit isanzwe iri mu bihugu bitandukanye bishikije na 50 hama niho natangura nanje kwegeranya ugwaruka ngaha ndabimaze kuvugana n'ababiserukira ku cicaro gikuru mu Bwongereza ndegeranya ugwaruka ndababwira intumbero imigabo n'imigambi ya World Merit hama turabona ko nk'ugwaruka dufise ingufu twogira ico dusize dukoze hano ku isi kugira kumbure bazotwibukire ko mu bijanye n'ihinduka twakoze haba mu by'ubutunzi mu by'ibidukikije ndetse no mu by'imibano hama niho twaca rero dutanguza uwo muryango ngaha twarakoze ibikorwa bitandukanye kuva mu 2015 hama ivyo kwemererwa gukorera ku mugaragaro ngaha mu gihugu ntivyoroshe kubera murazi ibihe twarimo mu 2015 ariko twagomye tubisaba twerekana ibikorwa tuko turakora tukaca tuza turakorana n'ayandi mashira hamwe magenzi ya hano mu Burundi kugira ntiduhanwe ku bijanye n'amategeko twaca dukorana n'amashira hamwe no kuvuga ibikorwa byose twakora twabatiri kumwe n'ayandi mashira hamwe hama turasaba kwemererwa biragorana kubera ibihe twarimo mu 2015 ariko itariki zibiri z'ukwezi kwa mbere mu 2019 niho twashoboye kuronka urwo ruhusha rutwemerera gukorera ku mugaragaro tutarinze kugira ubucuti n'ayandi mashira hamwe ya hano hama rero turatangura gukora ibitandukanye n'ugwaruka imigambi itandukanye turashira imigambi itandukanye dukora n'ugwaruka aha mu migambi novuga imigambi twashizeho nk'umugambi witwa Kids Village Initiative akaba ari umugambi wo kuziganya no kugurana na w'abana hama novuga umugambi twita Girl Up akaba ari umugambi w'abakenyezi canke abakobwa tugakorera mu gisata cyo kuziganya no kugurana hagiyemo n'ikisata musanzwe mwebwe mukoreramwo hano iwanyu c'uburimyi n'ubworozi hama noshobora kuvuga n'undi mugambi twakoranye n'abanyamerika imbere yuko twemererwa banashaka umugambi twita Social Initiative Support akaba wari umugambi aho twafasha amashira hamwe ashika 50 tukayafasha mu byo kuyakarihiriza ubwenge twakoreye mu ntara zine intara ya Bujumbura Gitega Muyinga na Bubanza aho rero naho twarabafasha ayo mashira hamwe ukuntu twoyaduza ku rugero aho ashobora kumenyekanisha ibyo akora ibyo bakora babikora neza no kuvuga ko ari kubakarihiriza ubwenge uko basanzwe bakora hama mu bindi navyo novuga turasanzwe dufasha ugwaruka tukarushira tukagwereka ico twita ama opportunité rimwe na rimwe ni bimwe byareye mukunda kubona kenshi abantu bakunda guserukira Burundi mu manama mpuzamakungu mu gwaruka nta na rimwe higera haburamwe umuntu wacu mu bantu bacu kuko iyo tubibonye twebwe ivyo turabizana tukabaherekeza tukabaha makete asaba ko ivyo bintu bashobora kubijamwo tukayabaha rimwe na rimwe rero ugasanga kenshi baravyitaba yego Leonidas mukorana no gwaruka hanini bega ugwaruka ko tuzi neza yuko kugira ngo ruje mu bintu by'uburimyi cyangwa ubworozi byaraboroheye kubashikiriza uwo mugambi barawumva barawutahura barumva yuko nabo bategerezwa kumva ico ciyumviro cyanyu cyo kuinvestisa mu burimyi no mu bworozi Ego hama mu bisanzwe ikijanye no kuntu botahura canke bumva ibijanye n'uburimyi n'ubworozi novuga nk'akarorero uwo mugambi Kids Village Initiative wanashaka se twebwe twanabahamagariye abo bana
ko boja mu gisata c'uburimyi. Twebwe twarabafashije turabashira hamwe hama baraziganya, hari amahera baziganya ku ndwi hagati y'ijana n'amajana abiri, hama mu nyuma bo nyene baravuga ati twebwe turumva ko twokora umugambi mu mahera tumaze kuziganya. Nk'akarorero novuga Kids Visile y'Igitega yarashoboye abana bamaze kugabura amahera bari baziganije, harimo baciye bagenda korora barorora inkwavu, kandi no munsi turafise amafoto yerekana umwimbu canke ico gihugu aho kimaze gushika. Hano vuga Kids Visile hano mu gisagara ca Bujumbura aho kwishure CFP Kigobe abenshi bita ku bashinwa, abana baho barashoboye kugenda iyo hiyo muri Sokarti barakota umurima, barakota ahantu barahari imirengarenga. Naho nyene ndafise amafoto umurima wabo n'umurima uteye igomwe, izo rengarenga zabo, kandi barambye yuko babonamwo baravye amahera batangiye kubagereka abasanzwe badandaza amarengarenga mu masoko, barabona inyungu ikomeye cyane. Novuga n'abandi Kids Visile Initiative yaho mu ntara ya Bujumbura benshi bita Bujumbura Rirari, naho nyene abo bana baciye bagenda mu gisata cyo korora, barashoboye korora inkoko hamwe n'impene. Mu mahera baziganije bashoboye kuguramwo ivyo bintu. No kuvuga rero imbere yo novuga ko ubwa mbere turemeranya nanyu ko igisata c'uburimyi n'ubworozi arico gisata hanini uravye bitigira inyamwinshi Uburundi, abarundi babeshejeho hanini n'uburimyi n'ubworozi. Rero nico gituma turahamagarira cyane ugwaruka gukunda ico gisata, kandi ugiye kuraba abantu turi kumwe nta muntu n'umwe udasanga kuko dohora rimwe na rimwe tuvuga ati umuntu yoba ari mu gisata c'uburimyi adusangize ivyo arima. Turafise ibishingana rero by'ugwaruka kwinshi turi kumwe ubwabo atari ivyo byo kuba bagiye hamwe. Umuntu ugasanga avuga ati ndafise umurima w'ibijumba aha, ndafise umurima w'ibiharage aha, bakaduha amafoto tukabibona neza bari muri iyo mirima, umuntu ubwiwe ari muri uwo murima ariko arawukurikirana awurima canke agwiza imbuto. Nk'akarongo uvuga nk'uwitwa Atanazi Muyinga amaze imisi adusangiza amafoto atwereka imivyaro y'ibijumbu yarimye, kandi atwereka yuko imibuto y'ibijumbu yarimye, atwereka yuko iyo mibuto yiwe uwo yikenera ari imibuto myiza twomusaba abandi bakeneye bakagira. Yego, mugwaruka murakorana n'ugwaruka bwiga mu mashuri mato mato, haba muri primaire canke muri za secondaire. Mbega ko iyo migambi yose bikeneye nk'uburyo baba bakeneye nk'amafaranga kugira ngo batanguze, kandi turabona yuko kuri site yanyu hariho aho muvuga yuko hariho amahera makeyi bagenda barakotiza ku ndwi. Mbega ubwo gwaruka ko ruba rukiri nko ku ntebe y'ishure, amahera biraborohera kuyaronka canke hariho abandi bantu baza bakabafata mu mugongo kugira ngo babahe babashigikire mu buryo bw'amahera? Yego, reka mpere kuri Kids Visile umugambi wo kuziganya no kugurana na w'Igitega. Uko wavutse twegeranije abamama babo bana, turabasigurira ati twebwe uno munsi ugwaruka tuko turabaho uno munsi turi mu bibazo byo kubura umutahe wo gutangura. Ivyo birava ubwa mbere ku miryango tuvamwo, ubwa kabiri birava mu mashira hamwe asanzwe atanga ingurane, amabanki atatwizera avuga ati mwagwaruka mwe mwamushaka kuyajya. Niko guca dukoranya abamama turabasigurira ati rero twe turabona yuko mu gihe mwebwe abamama n'abapapa mwokumva uwo mugambi mugatangura kuziganiriza abana banyu ku myaka bafise, bozongera guheza amashure, ikibazo twe turiko turakwana naco cyo kubura imitahe yo gutangura batagifise. Ati rero turabinginga ko mwoza muraziganiriza amahera 100 gushika ku majana 2 abana banyu. Twebwe umugambi nivyo mwebwe bamama nta mwanya bizoba twara, muzorungikanya ayo mahera abo bana banyu baje mugashira hamwe kuziganya. Rero turabitanguza uko abamama baravyumva, bamaze kuvyumva ati kandi ikindi naco tubemereye umumama azokenera ideni arashobora kuza kwaka ideni mu izina ry'umwana wiwe. Hama rero abamama baraza baraziganiza abo bana bayarungikanya abo bana twe nibo twadukeneye kwankadra kubigisha bakurana umuco w'ivyantrepreneuria canke w'ivyo kwikorera utwawe. Hama abo bana bakaza baza umva no kuvuga umutahe wa mbere nayo mahera bakotiza, hama abayatse baragarukana n'inyungu yayo. Twibwe nico novuga twabafashije. Hama rimwe na rimwe muri abo bana hari igihe ababa bariko barakurikirana ivyabo ku mugabane w'isi mpuzamakungu bashobora gushima ati muri babana banyu ukabona nk'umuntu aritanze ati jewe ndemeye udufaranga tungana ukuntu nshigikira bajya abana.
iyo rero habonetse ubushigikira turatubaho utwo dufaranga bakongereza ayo bafise nk'akaroro uvuga muri uku kwezi guheze bamwe muri abo bana novuga Kids Visile yo ngaha mu ntara ya Bujumbura abenshi bita Bujumbura rirare turashoboye kuronka umuntu abonye amafoto tubicisha ku mbuga yacu ku mbuga ngurukana bumenyi yacu aravuga ati bajya bana nta kuntu no bashigikira aca arashobora gutanga amafaranga ashika ku madolari 50 na mahera make mugabo urumva yayatanze ku giti ciwe sishira hamwe ubufasha bukomeye mugabo tuca turayagaburira abo bana no kuvuga aho kuri iryo shure hari abana baziganya no kugurana na mu windwi no mu munani baca barongereza rero nayo bafise baca bashobora kugura izo mpene baragura n'izo nkoko nayo bari baziganije no kuvuga umutahe wa mbere ugwaruka dufise ni nguvu zacu rero muri izo nguvu hama n'ubwenge hama rero nabo bavyeyi baca bashigikira mu guherekeza abo bana mu kubaha amahera ari umwana ashoboye ko yironkera biramufasha kuko rimwe na rimwe abana nta muntu yovuga yuko atogira umuco wo kubana neza n'amafaranga kuko nta muntu numwe usanga ataronka amahera n'uwo mwana hari igihe ushobora gusanga aronka mugabo kubera ataciyumviro cyo kwikorora tw'ibafise ugasanga agiye kuyagura utuntu ivyema umumbo mugabo mu gihe yavuga ati ndafise ishingano y'ahantu ntegerezwa kuziganya aritwararika kuzana y'amafaranga akaziganya hageze ko bagabura umwaka uheze akaba ashobora kubona ibwa mundi ndashoboye kuronka ibihumbi 10 n'ibirenga ashobora kuguramwo ca kintu yari yarabuze ingene yoronkera amahera icarimwe akigura yego muri World Merit Burundi murakunda gukoresha amajambo nka change makers aba full members ngenzi mbega abo bantu babiri usiguriye ko abantu bariko baradukurikirana icari cyo ko n'amajambo ari mu Congereza yabasigurire ico asigura hamongere kandi utange n'itandukaniro riri hagati y'umu change makers n'umu full members. Murakoze ku kibazo ciza mu mbajije hama muri World Merit nkuko mubivuze turakoresha cyane ijambo change makers. Change makers ni jambo risigura umuntu uwo ari we wese yiteguye guhindura ibintu mu vy'imibano mu vy'ubutunzi no mu vy'ubidukikije mu gifaransa bacita meneur de changement no kuvuga n'umuntu imbere y'ikibazo icari cyo cyose y'ingorane ategerezwa kuyumvira nubuhe muti notora nimba no munsi numvuga tuti mbaye hano hariko haraba ikiza nk'akarorero nkakorera atangura kwiyumvira aha none kubera ikikorera ni ikinoterera jewe nk'umuntu agomba ko mu kibana ho mbaye ivyo bintu ndabisezerera niba vuga ati hariho ubufasha no ushobora gufata aba bagwaye nkabajana mu kigo leta cyangwa ubushikiranganje bw'amagara y'abantu yateguwe kugira ntibandukiza abandi n'ingoga canke no genda kwigisha abantu amabwirizwa y'isuku byo biva ku mabwirizwa y'isuku no kuvuga nta muntu n'umwe yobura ico aterera ushobora guterera mu bijanye n'ubwenge mu bijanye n'inguvu ikintu cyari cyo cyose nibijya rero mubona iyo hashitse ibiza rimwe na rimwe tuza gutabara tukahashika ubwa mbere habona shaka atanu uburyo dufise muga tukavuga tuti abantu nkenero bafise n'izi nihe twokura ubufasha bwo kubafasha tukabashika ku bwa mbere tukagira ico dutereye hama wavuze n'ikindi full members ndakigeranya ubwo n'ubwoko bubiri bw'abanywanyi twe dufise mu shiramwe wacu mu shiramwe wacu turafise ubwoko bubiri bw'abanywanyi hariho abanywanyi twita aba part members nabo twita aba full members no kuvuga twebwe kugira ntidutume tubuza abantu bafise uwo muco wo gufasha no guhindura ibintu twaciye twiyumvira ko twoshiraho imigwi ibiri y'abanywanyi no kwita basanzwe part members n'abanywanyi no kwita mu kirundi buzuye no kuvuga aba full members hari gihe rimwe na rimwe usanga hari inshingano bafise mu bijanye no guterera mu vy'uburyo mu vy'amahera mugabo mu part member twemera yuko intererano yiwe afise ari bya mutwe wiwe bya bwenge bwiwe nazijya nguvu ziwe ivyo rero twebwe bica bidufasha ko tutamwigizayo yarafise ibyo aterera nk'akarone nimba twavuga ati tugomba tuje kwegeranya utumwanya tutabura dukwiragijwe mu gisagara ca Bujumbura umunywanyi wacu hari gihe avuga ati jewe ari cyo gikorwa kinsaba ingufu no kwitanga kuza ndabikora mugabo ushizemo ibintu vy'amahera no kuvuga ubwa mbere hari gihe yarako agwana n'ibibazo nawe vy'amahera umushomeri arakenye mugabo urumva ingufu yarazifise rero nico gituma twace dushira hiyo migwi y'abanywanyi no kuvuga umunywanyi no kwita full members uyo onye umva hari ivyo asabwa mu bijanye n'intererano hari amahera ategezwa guterera buri kwezi hari amahera ategezwa gutanga mu kugira bisabe kugira vyorohereze ibikorwa ishira muri bariko rirakora mugabo mu part member umutahe wiwe nizijya ngufu gusa nta kindi
no kwitanga no kubona ikibazo ahari agatera mu byiyumviro akavuga ati yamara aho mbaye hari ikibazo ntaco mwafasha nk'aba change makers nk'abantu mwiteguye guhindura ibintu ntaco mwafasha ngaho iwacu ko mbona habaye iki n'iki yego World Merit ifise amashami ifise ibyicaro byinshi ku isi no mu Burundi urumva no mu Burundi kirahari mbega World Merit yo mu Burundi ikora cyo kimwe n'izindi World Merit handi mu bindi bihugu byose canke hariho itandukaniro hagati yabyo yego novuga yuko ubwa mbere World Merit intumbero dukorerako ni intumbero 17 zashizweho n'ibihugu bihurikiye mu ishyirahamwe mpuzamakungu ONU ico twita mu gifaransa les 17 objectifs de développement durable niwo mushinge wa World Merit nico kintu tugirako hama no kuvuga mu gihugu murashobora kubona yuko iyi ntumbero muri ziga 17 ukavuga ati nk'ubu twebwe turavye intumbero twoshira imbere ni intumbero ya kabiri dufate yo kugwanya ivy'inzara mu kindi gihugu naho bakabona ati twebwe bivanye n'ingorane bahari kuko umva hitamwe intumbero bivanye n'ibibazo twateko turacamo ingorane Burundi bwa bufise sizo ngorane Zambia ifise sizo ngorane Amerika ifise rero abanywanyi baba bari bo muri World Merit baba bari muri ivyo bihugu nibo bahitamo muri zirya ntumbero boshira imbere intumbero izihe muri zirya 17 no kuvuga turafise rero uburenganzira bwo guhitamwo World Merit ku cicaro gikuru baraduha uburenganzira bwo guhitamwo intumbero twoshira imbere bivanye n'ibibazo kuko intumbero izihitamwo bivanye n'ibibazo mufise mu gihugu niba mubona ati bishobere ni byinshi no kuvuga twokwibanda cyane ku ntumbero ya mbere yo kugwanya ubukene twokwibanda ku ntumbero ya kabiri yo kugwanya ivy'inzara twokwibanda ku ntumbero yo kugira akazi karama cyo twita decent work and economic growth donc bivana rero n'ibihugu barashira intumbero imbere mwebwe mwahisemwo iyo mukorera ko cyane n'iki twebwe ku ntumbero cyane novuga ko turakorera ko cyane hano mu Burundi nico cyo kugwanya ubukene intumbero ya mbere intumbero ya kabiri yo kugwanya ivy'inzara tukakorera n'intumbero ya 13 y'ivyo kugwanya ibijanye n'ihindagurika ry'ibihe ko tubona yuko murabona nk'akarorero ibiza bimaze iminsi bishika hano mu Burundi murabona yuko ari biza bituma haboneka ingaruka mbi haba ku buzima bw'abantu abantu barapfa ibintu bikahasinzikarira kandi twarabonye yuko izo ntumbero zose hamwe kuko muri izo ntumbero bazita intumbero ziterambere rirama ntushobora kuvuga ko ufite iterambere rirama ibintu bitatu bitubahirijwe aha ndavuga ikintu cy'ubutunzi ikintu cy'ibidukikije n'ikintu cy'imibano no kuvuga ushaka kuvuga ko misi iterambere rirama mu gihe mu by'ibidukikije no kuvuga izuba ritaka iyo hagize hari ibikorwa abantu twebwe nyene dukora usanga byotuma izuba ryakana canke imvura igwa nabi ugasanga isi rero igumye hindagurika imvura itaguye no kuvuga wa murimyi ntacovamo amazi tunywa yobura rero nico gituma tuvuga tuti turakoranya ivyo bintu bitatu kugira dushobore gushikira iterambere riramo imibano bimeze gute bijanye n'imibano abantu babanye gute ese nta by'intambara bihari ni iki twokora kugira ivyo by'intambara bihere ivy'ibidukikije none nta bintu by'ibidukikije biko aho birahungabana ku buryo imvura itagwa ku buryo duhema umwuka ucafuye ku buryo tugira ivyo butunzi navyo kuko ni wovuga ivyo byose nivyo bishoboka ko abantu bagira amagara meza batafunguye cyo bituma ivyo butunzi navyo biteza kubuza nizo ntumbero rero hanini twebwe twashize imbere kugira bikunde bifashe ko dushikira ya terambere riramo tukiraho nyene muri ico cyo gukingira ibidukikije mwebwe muri World Merit mu bikora gute yego mu byo gukingira ibidukikije ndashobora kuvuga bimwe mu bikorwa tumaze gukora ahantu uvuga ko twabaye aba mbere canke twafashe ya mbere aha mu Burundi mu bijanye n'ivyo kwiyamiriza ibijanye n'utumwanya tutabora kuko byaboneka yuko two tumwanya tutabora tuza kubangamira ikiyaga Tanganyika tukabangamira ibinyabuzima biba mu kiyaga Tanganyika amazi Tanganyika tunywa ugasanga aracafuye aho regidezo yavoma kera ugasanga igumiro kira igenda ku ruhande ntigenda muri Kongo tukaba tuzi ko Tanganyika nayo iciyemo habiri bavuga umunsi bazoshika ku ruhande rwa Kongo amazi mu Burundi azoca ziyimba cyose twavuga tuti twere nk'ugwaruka gwitegure guhindura ibintu abamenere do changement niki twokora kugira ibi bintu bibi
hama icyo tumwanya tutabura murazi na ruguru inka igafunguye inka ipfayonda igahera ibona donc ibaze rero umuntu nawe agafunguye tukahagira amasensibilisation rero tukagira ibiganiro bitandukanye twaragize ibiganiro bitandukanye n'abantu batandukanye kugira bahindura ingendo tukanagenda mu bikorwa by'iminwe tukatwegeranya iyo tutwegeranije tukadushira amashira hamwe aduhinguramo ibindi bintu hama turagira n'ibyo kugwiza ibiti gutera ibiti uburero bw'abantu batandukanye tumaze kugenda gutera ibiti kugira dufashe muri bya bindi by'inhinduka ry'ibihe abantu duhema umwuka mwiza ko turemeranya yuko iyo atagikozwe mu bijanye no gutera ibiti nta mazi yobura mucamubona abahinga baravuze bijanye n'ingena amazi aboneka cycle d'eau cyo no kwita mu Faransa cycle d'eau n'ibindi. Leonidas tubashimire cyane ko mwazitaje twizere ko n'ikindi gihe muzogaruka mutuyagire byinshi kuri World Merit Burundi. Murakoze cyane igihe cyose muzonkenera muntumye ko nzogamburuka kandi namwe ndabashimiye ko mwantumiye muserukira ishirahamwe World Merit mu Burundi. Yego murakoze. Tubashimire namwe ko muradukurikirana kuri Agro TV Burundi naho ubutaha.